Niteka bakunzi ba televiziyo Isanganiro kubana namwe muri ano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira. Umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi hamagarira abakozi n'abakoresha kumvikana ku bijanye no gutahukanwa mu kazi mu karuhuko. Nayo Sylvestre Ntibantunganya akabamenyesha ko mu gihe bizokenerwa uwo mugwi uzofasha kugira ngo ntihagire usigarana akangonongono. Abanyagihugu bo bafise amatongo muri Kizingwe bihara muri komine Muhana no mu gisagara ca Bujumbura barashima uko ikiyago cabaye hagati yabo n'abaserukirishira hamwe ry'abasangwa kubijanye no gutorera umuti ikibazo c'amatongo yabo. Ido nido yano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru tuyahera mu bijanye na politike. Patrick Nkurunziza niwe yatowe ku munsi w'Imana kurongora umugambwe Sahwanya Frodebu akaba yatowe mu ikoraniro rigirindwi na Fenias Nigaba akaba yatowe kubicegera curongoye uwo mugambwe akavuga ko bagiye gutsimbataza demokrasi. Tumukurikire. Baratangurira ku kugene ubuza mu bugambwe ari we wese bwifashe ku kugene bashiraho inzego bikagenda bibintu bica mu muco kugira ngo ntihagire ibintu byo guterana amajambo biza inyuma. Wabonye rero nyine vyagenze mu kanya ikoraniro kaminuza ryari ryarasavye yuko haboneka abashaka kuza kwitoza, hitoje abantu babiri hanyuma bene umugambwe baratora mu mutekano kandi mu bintu biboneka kuri bose. Hanyuma warushijwe yemeye ati ndemeye ko yadushijwe, yongera mbere aranamukeza no kuramukanya bararamukanya. Warushijwe nawe ati twese turabana n'umugabo umwe yitwa Sahwanya Frodebu tuzoharanira ivyo yipfuza. Iyo ngendo rero ije mu migambwe ekabere no mu gihugu usanga amahoro mu gihugu aza. Mubu tukifuza yuko mu matora azoza iyo 2027 igihe hazotora umukuru w'igihugu nk'aho bazabahiganywe waba mbere mu kwemera bati turemeye ivuye mu matora kandi turakeje uwatowe. Ivyo birafasha abarundi bakarema bikongera bikabereka yuko bafise iyo baja heza. Burya kuvuga abandi birorosha. Abantu barakovuga kuvuga ngo abakuru b'ibihugu ngo bagira ibiringo birebire. Mugabo ushaka kwigisha tangurira iwawe mu rugi wawe umugambi wawe. Umenye yuko buriya gukorera umugambi cyangwa gukorera igihugu suko buri hejuru byase bikunze canke suko ugira ibiringo binini. Urashobora gukorera umugambwe gukorera igihugu wagiye baguhaye bati nibiringo bibiri biheze ukagira uti uko niko vyateguwe jewe dakinjuye abandi babandanye. Mukamenya yuko mubandanya ku kivi kimwe ku muri mumwe kandi kwa mugabo umwe. Ica abantu bagiye kigiye kiraje mu mutwe ndibaza ko ari ibintu by'ivyo bihinduka mu gihugu. Sylvestre Ntibantunganya akaba yariko avuga ku bijanye no kubisikanya ku burongozi bw'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo ari kimenyetso ca demokrasi mu mugambwe. Uwo yahoze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya akaba hamenyesheje ko guterera mu mugambwe canke mu gihugu bidasaba ko utegezwa kuba uri mu burongozi. Nayo mu bijanye n'imibano abanyagihugu bafise amatongo yabo muri Kizingwe bihara ni muri komine Muhana hano mu gisagara ca Bujumbura barashima uko ikiyago cabaye hagati yabo hamwe n'abasangwa kubijanye no gutorera umuti ikibazo kijanye n'amatongo yabo. Bakaba babishikirije kuri uyu wa mbere aho bari bazindukiye akorera ikigo Obuha kubonana n'abarongoye ishira hamwe. Alexandre Habonimana serukira abo banyagihugu arashima uko baganiriye akizera ko ibintu bigiye gufata umurongo. Jean-Marie Mayonga. Aha
aha ni kwijabe ahakorera ikigo Obuha aho bahoze bita kuri Setemu ahazindukiye abafise amatongo muri Kizingwe Bihara. Abanyagihugu baje gusaba ko bohabwa umuco ku matongo yabo amwe ahari uburinganire bwagabanutse, abandi nabo bakavuga ko batisanze ku ntonde zamanitswe n'ishirahamwe y'imvukira APTKB. Alexandre Abonimana aserukira abanyagihugu akavuga ko ico gikorwa bagitunganije inyuma yaho babonaniye n'umushikiranganje ajejwe inyubako, akabasavye ishirahamwe APTKB y'imvukira zo muri Kizingwe gutunganiriza abanyagihugu kugira ngo baronke umuco kubijanye n'amatongo yabo. Alexandre Habonimana akizera ko ibintu bigiye gutunganywa neza ko bagiye kuronka umuco kuvyo bamye basaba. Uyu munsi twaje ngaha murabona ko ari mu nyubako za Obuha hano mu kigo cyo ngaha kwijabe. Murazi ko bamaze ibihe bitura umushikiranganje. Ubu rero bejeje kuvugana n'umushingantahe Hippolyte arongoye iyi association APTKB. Turumvikana ko ivyo bikorwa bizotangura ejo, bigatangura muri twebwe abaserukira abasangwa barenganijwe, turi kumwe tubikurikiranira hafi. Turavye ingene twaganiriye novuga duhuza, igisigaye no kuraba ko ibikorwa bigiye kugenda neza kuko hariho ababene gihugu mubona ngaha bafise ibibazo bitandukanye, mugabo hari ibibazo usanga bahurirako nk'ibibazo by'ubuhombe buvugwa ngo bwabaye bw'ibice 13%, natwe tukaba tutavyemera, twese turabihurirako, mugabo hari n'ibindi bibazo usanga umwe yisangije. Ivyo byose rero hashizweho urutonde rw'ukuntu abantu bashika ngaha, hama turumvikana ko hari abazokwakirwa ejo, abandi bazobandanya gushika igenekerezo ya 30 z'ukumunani ikiringo umushikiranganje yatanze kugira ngo ibi bikorwa bibe vyaheze abene gihugu bose batunganirijwe. Mwishirahamwe APTKB uriserukiye imbere y'amategeko Beta Hippolyte Nubashe avuga ko ibikorwa byo gutunganiriza abanyagihugu bamye babikora, akabahamagarira n'ubunyene kwitura iryo shirahamwe kuba babona yuko haraho batatunganirijwe neza. Twebwe nk'abarongoye ishirahamwe rya Kizingwe Bihara rero ejo tugiye gukora ngaha no kubandanyirwa twatanguye kugira ngo nabo bose bo batashoboye kuza nabo nyene baze bashike kugira ngo batunganirizwe. Uvuga ko umuntu wese yoba yumva ko byukuri atatunganirije nk'afise ibyasaba nk'ishirahamwe rimutunganiriza, turamuhamagaye imiryango iruguruye kuri bose kandi n'ukuri ntaho tutazumviriza kiretse utazoba yaje. Ico gikorwa cyo gutunganiriza abanyagihugu bafise amatongo muri Kizingwe Bihara, mushanganje ajejwe inyubako akaba yatanze ikiringo cyo kugera ku mwisho w'ukwezi kwa 8 kw'ico kibazo cyo bacatorewe inyishu. Umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro mu kazi ahamagarira abakozi n'abakoresha kumvikana, ivyo akaba abivuze mu gihe abaserukira amasendika Kosesona na Kosibu bamenyesheje ko hariho abakozi bo mu bisata byabo bariko baratahukanwa mu karuhuko k'izabukuru batarakwiza imyaka 65. President Sylvestre Ntibantunganya akaba amenyesha ko mu gihe bizokenegwa uyo mugwi uhari kugira ngo ntihagire udosigarana akangonongono. Tumukurikire. Icambere novuga no kubwira abari kwadukurikira icarico uyu mugwi uvuze uraba ibiganiro mu kazi mu gifaransa bita CNDS, Comité National de Dialogue Social, kugira bumve neza ico ushinzwe ico gerageza gushikana ko abo biraba. N'umugwi ugizwe n'abaza baserukira leta ubwa mbere nk'umukoresha, abakabiri barimwo n'abakoresha, abagatatu n'abakozi, abo nabo baserukirwa n'ishirahamwe mpuza amasendika rihambaye rikuru mu gihugu. Muri kino gihe shirahamwe ni Kosibu. Iyo rero hari ikibazo cabaye kiriho kiboneka, umugwi wonyene urashobora gufata ingingo yo guhamagara abo bantu uti twebwe turabona yuko hari ikibazo, nimuze mwicare muganira, canke mbere ukagira uti nimuze mwicare muri ivyo mugire ibiganiro bita mu gifaransa négociation. Hanyuma kandi harashobora kuba abonyene biraba bagira bati jewe ndabona ko ngaha ndiko ndarenganywa, reka ngende gusaba uriya mugwi uheze utunganye ivyo biganiro. Gushika uno munsi rero abatwebwe mu biro vya CNDS baba iyo migwi ari leta canke abakozi nta numwe araza kutubwira ico kibazo
ngo nimuze mucicarire abanamba. Turazi yuko umushikiranganje ajejwe ivy'akazi ico kibazo ariko aragikurikirana. Aha rero wumvise yuko ariko aragikurikirana, twebwe ntitwoca tugira natwe ngo tuje kugira intambwe ishobora kuza konona ivyo ariko arakora mu gihe ca none. Hagize ibigorane rero bakagira bati reka natwe reka tuze kwitura uwo mugwi, bakaza kutwitura, nta kibazo cyo tuzobakira neza, tubafashe mu biganiro uko dushobora twisunze ayo mabwirizwa. Kuko bavuze yuko haravuga yuko ngo bogiye mu karuhuko k'izabukuru ariko tuvyita twita pension bafite imyaka 65. Ariko uko ndabibona jewe mu mabwirizwa ariho uno munsi vyarahindutse, ubu kuja mu karuhuko k'izabukuru batangurira ku myaka 60. Je nogira nti abantu ntibatwagwe naringize kugira ngo ntibatwagwe n'agashavu kiyo ngingo, ahubwo bagende bumvirizanya, barabe amategeko nabivuze, amabwirizwa ico avuga, hama bayubahiriza. Tugaruke muri politike ku nkuru ivuga ibijanye n'amatora. Mugambwe Sahwanya Frodebu Patrick Nkurunziza niwe yatowe kuri uyu Imana kurongora umugambwe Sahwanya Frodebu, akaba yatowe mu ikoraniro rigirindwi. Nayo Fenias Nigaba yatowe kuba icegera curongoye uwo mugambwe, akaba yamenyesheje ko bagiye gutsimbataza demokrasi muri uwo mugambwe. Tumukurikire. Sahwanya Frodebu warumaze iminsi 2 uri kuragira ikoraniro kaminuza rigirindwi, aho umugambwe Sahwanya Frodebu wicaye ukabanza ugatunganya amategeko yawo awugenga, harajamo bishasha. Rero uyu munsi hahuraho mukuru w'umugambwe icegera ciwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe, ariko uyu munsi muri bishasha twashizemwo twazeho icyo twita biro politiki igizwe n'abantu 5. Ivyo twabigize kugira ngo dushobore ahantu dushobora guhanahana ibyumviro neza, abantu bose baserukiwe. Hama umugambwe Sahwanya Frodebu twagize amatora ku mugaragaro, hahiganywe abantu 2 waharongo ayo umugambwe Sahwanya Frodebu n'inzira guhemuka Patrick Nkurunziza. Mu ayo matora inzira guhemuka bahunze amajwi menshi Patrick Nkurunziza, hama mukuru w'umugambwe yahora awurongoye baca baremeza neza ko Patrick Nkurunziza abaye umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu no munsi, ama wahora urongoye nawe nyene yavyemeye aranamukeza. Twabonye ko ari umuco mwiza, kuko muri Frodebu nitwobwiza turavuga abane ngo babikore natwe tutabikora. Urumva rero n'umuco mwiza ibyo twakoze ko tubihereye mu mugambwe, dushaka gutanga n'akarorero mu yindi migambwe babikurikize, mbere no mu gihugu babone ko ibyo ari byose umugambwe sinzu y'umuntu, umugambwe n'ishirahamwe ry'abantu. Mu nshingano nyamukuru twari twihaye twavuze duti kunagura umugambwe Sahwanya Frodebu. Ni kuvuga mu kunagura tuzonagura mu bikorwa tunagure, mu kuja ku rubuga tunagure, mukagira imigenderanire myiza n'indi migambwe, imigenderanire myiza n'amashirahamwe yandi atandukanye. Tunagure mu kwigisha abantu ibijyanye na demokrasi. Turumva ko mu gihugu banyotewe kugira ngo intwaro ya demokrasi ishinge imizi. Mu gisata c'abamukerarugendo naho ngo birakwiye ko hubakwa inzu yakira ingenzi ku musozi wa Heha, bisabwa n'uburongozi bwa komine Mukike. Uwo musozi muremure mu Burundi uherereyemwo mu rugendo n'umwihwezo wo gutunganya neza ibanza vyiratiro kwatunganijwe n'ubuyobozi bukuru bujejwe igisata c'ingenzi ku muyu wa gatandatu. Jean Claude Kanene umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe igisata c'ingenzi yemeza ko ubushikiranganje buhari kandi ko buriko burangura ibikorwa byo gutunganya neza amwe n'ivyo bibanza bitekanijwe kwakira ingenzi. Omer Ndowayo. Heha, umusozi muremure usumba iyindi yose yo mu Burundi, upima metero zirenga 2600 z'amaduga, uri muri komine Mukike intara ya Bujumbura. Ni kibanza ciratiro kitari ico kwirengagiza, koko kigenderwa n'ingenzi zitari nke, abarundi canke abanyamahanga ku minsi ya gatandatu ni ya Mungu. Ariko nkuko bishikirizwa na Frederic Manirakiza, musitanteri wa komine Mukike, nta nyubako yakira ba mukerarugendo irangwa muri ico kibanza kidasanzwe coshobora kwinjiriza Burundi amahera mva makungu hamwe cotunganywa neza. Birakeneye yuko kino kibanza gitunganywa neza
ku buryo uhashitse nyene abona yuko ashitse ku musozi wa mbere wo mu Burundi kandi utunganije. Ese nk'umuntu ahashize nk'ihoteli urabona ko abantu boharukira neza. Umuntu yohashira amatere, ibibuga vy'inkino, umuntu akaza kwakinira za basket, za volleyball, murabona yuko ari ahantu hatekanye. Desire Nsengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura wagaruka ku bukene bw'ibarabara byofasha ba mukerarugendo gushika kuri uwo musozi. Harabuze vy'ukuri ibarabara rishobora gushika hano hantu. Dushishikara kuvugana n'ubuyobozi bujejwe amabarabara busanzwe biko batunganya ibarabara riva ku ikaburimbo gushika ku komine, ariko kandi dushishikara kubasaba yuko boshika muri kino kibanza. Gutunganya neza ibibanza vy'iratiro ni kibazo kiragishinga ubushikiranganje bujejwe igisata c'ingenzi. Bivugwa na Jean-Claude Kanene, umuhanuzi w'umushikiranganje, yemeza ko iyo ntumbero niyashikwako Uburundi bushobora kwinjiza uburyo burenga 50% buze gusahiriza umugambi w'umukuru w'igihugu wo ko Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu gitunze mu mwaka wa 2060. Mu bikorwa rero ico gisata gitegekanya birimwo ivyo vyose nibiza bisahiriza kugira ishusho ryacu y'u Burundi, bwa Burundi igihugu cifashe, bwa Burundi igihugu cigaba kandi kikigaburira, bwa Burundi twifuza mu mwaka wa 2040, ca gihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, igisata c'ingenzi ntigisigwa inyuma, kize gisahiriza gishiremwo ubutunzi wanashaka bunarenga 50% kuko birashoboka igihe tuba twihaye intumbero nk'igihugu. Nayo ku kibazo c'ubukene bw'ibarabara, umwunganizi w'umushikiranganje Kanene arahumuriza ko ico kibazo cumvikana kandi ko kizoshikirizwa ababijejwe. Arakoze mgenzi wacu Omer Nduwayo. Naha amakuru twe tubateguye cyerangirira, ndabashimira mwebwe mwese mwereko murakwirikira, nshimire kandi n'abatororokanije bafitkanije n'abingo bw'ivyuma, mwese mugire ijoro ryiza.